Uyu munsi tugiye kubashikiriza urutonde rw'ibihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika. Ejo bundi twari twabashikirije urutonde rw'ibihugu 10 bifise abakobwa beza muri Afrika, ariko no munsi tubazaniye ibihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika. Ariko ico mwamenya nuko ibihugu nka Somalia na Eritrea biyoboye urutonde rw'ibihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika, mu gihe igihugu c'u Burundi kiza ku mwanya wa 4 muri ibi bihugu bifise abasore bakurura b'igitsina gore. Ni kenshi hakunze gukorwa intonde zigaragaza abakobwa beza cangwa ibihugu bifise abakobwa beza kurusha ibindi, gusa ni gake cyane uzobona hari urutonde rugaragaza abasore beza kurusha abandi n'ibihugu batuyemo. Ikinyamakuru Afrogist Media cyatangaje ibihugu 10 bifise abasore beza ndetse banakurura igitsina gore muri Afrika. Ibi bihugu biyobowe na Somalia hamwe na Eritrea, mu gihe Uburundi buza ku mwanya wa 4. Ubu rero tugiye kubashikiriza urutonde rw'ibihugu 10 bifise abasore beza ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya w'10 haraza igihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya nico kiza ku mwanya w'10 mu bihugu bifise abasore beza ku mugabane wa Afrika. Gusa ngo nubwo kiza kuri uyu mwanya, abasore baho bafise umwihariko utasangana abandi bahandi, kuko bo baba ari beza ndetse banafise n'uburyo bwiza bwihariye bafatamwo igitsina gore mu buriri. Ku mwanya w'9 turahasanga igihugu ca Angola. Abasore bo muri Angola bazwiho kuba ari abasore beza kandi bambara neza cyane. Uburanga bwabo bukaba bujana n'imyambarire ya kinyafrika, aho usanga abasore baho bambara imyenda idoze mu buryo bwa gikondo ya Afrika. Ku mwanya w'8 turahasanga Afrika y'Epfo. Iyi rero nayo ni yo iri ku mwanya w'8 mu bihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika. Umwihariko wabo ukaba ari uko bafise ibigango ndetse bakanamenya kwitanaho. By'umwihariko bazwiho gufata neza igitsina gore. Ku mwanya w'7 turahasanga igihugu ca Maroc. Maroc ni igihugu c'abirabura n'abarabu, nico kiza ku mwanya w'7 mu bihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika. Icihariye kuri bo nuko abenshi mu basore baho baba bafise amaraso y'abirabura avanze n'ay'abazungu n'ay'abarabu, bikabaha kuba beza kuko baba bavanze. Ku mwanya wa 6 turahasanga igihugu ca Ghana. Igihugu ca Ghana gifise abasore beza bazwiho kugira igikara kinoze kandi cigaragaza neza. Abasore bo muri Ghana kandi bazwiho no kugira inseko zirangaza abakobwa bahuye nabo. Ku mwanya wa 6 niho rero dusanga iki gihugu ca Ghana. Ku mwanya wa 5 turahasanga igihugu ca Ethiopia. Ethiopia iza ku mwanya wa 5 mu bihugu 10 bifise abasore beza ku mugabane wa Afrika. Umwihariko w'abasore bo muri Ethiopia bafise amasura meza ajanye n'igihagararo cabo ndetse bakanagira imisatsi myiza cyane kurusha abasore bo mu bindi bihugu. Ku mwanya wa 4 turahasanga igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kiri ku mwanya wa 4 mu bihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika. Ikinyamakuru Afrogist Media kivuga ko abasore bo mu Burundi aribo barebare cyane kurusha abandi muri Afrika, ndetse bakagira uburanga n'ubuhanga. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko abasore bo mu Burundi ari beza ku mwanya wa 4, aribo baza ku mwanya wa 4 mu basore beza bafise imico myiza ugereranije n'abandi bo muri Afrika. Aha rero mwomenya yuko ku mwanya wa 4 harinze haza Burundi n'u Rwanda bayifata nk'igihugu kimwe, gisigure ko nabo mu Rwanda bari kuno mwanya. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihugu ca Nigeria. Igihugu ca Nigeria kiza ku mwanya wa 3 mu bihugu 10 bifise abasore beza ku mugabane wa Afrika. Icihariye ku basore bo muri Nigeria nuko uburanga bwabo cankwa se igihagararo cabo cizana no gukunda umurimo, mu gihe ibindi bihugu usanga abasore baho baterekwa akazi. Abenshi baba ari abanebwe mu bindi bihugu twababwiye, mugabo abasore bo ngaha muri Nigeria bobo baba bakunda n'akazi. Igihugu kiza ku mwanya wa 2 rero ni igihugu ca Eritrea. Igihugu ca Eritrea ntigikunze kuvugwa cyane, gusa iyo bigeze ku ngingo yo kugira inkumi n'abasore beza, iki gihugu kiza mu vya mbere byafise.
Abasore bo muri Eritrea bazwiho kugira imibiri ikurura abakobwa. Biragoye ko wabona umusore wo muri Eritrea atarakoze siporo nyinshi cankwe adafise six packs zikundwa cyane n'igitsina gore. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga igihugu ca Somalia. Igihugu ca Somalia kiza ku mwanya wa mbere mu bihugu 10 bifise abasore beza ku mugabane wa Afrika. Abasore bo muri Somalia bazwiho kuba barebare bafise isura nziza mu maso ikunze kurangarirwa n'abakobwa. Urure ni rwo rutonde rw'ibihugu 10 bifise abasore beza muri Afrika. Nyimba wumva yuko nawe hari ivyo ufise odusangiza shira muri commentaire hamanya imbuto aragira sabone kuri Blaze Official urabuyikore hakiri kare kugira ngo buri munsi nzohacisha ibiganiro bishasha nawe uzohora uba mu bambere kubironka. Kuko mu minsi iza naho nimirije kuzobashikiriza urutonde rw'ibihugu 10 bikorerwamwo Buraya cyane kurusha ibindi muri Afrika. Stay tuned kuri Blaze Official je nabashikiriza kino kiganiro na Blaze Journalist. Izina Blaze ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Blaius, rikaba risobanura umuntu uvuga uburimi. Ba Blaze baba ari abahungu b'abahanga bazi kwisobanura kandi bazi gukora ibintu by'ubugeni bakabasha no guhanga udushya. Ni abandi babona yuko ibyo barimo batazabasha kubikora bo barakomeza bagashyiramo imbaraga kugeza babigezeho. Iyo bagize ikibababaza cyangwa se kibakomeretsa mu buzima, Blaze yifuza yuko abantu baza bakamuhumuriza kandi bakamwitaho, bakamugaragariza urukundo kugira ngo ikibazo arimo abashe kukivamo. Blaze ni umuhungu ariko wihagararaho, witwara nk'abasirimu kandi akabasha kubigaragaza cyane. Ni umuntu uzi kwigana cyane ku buryo niyo abonye ikintu mu munsi umwe ashobora kugisubiramo umunsi ukurikiyeho, abantu bose bakagira ngo niwe wakizanye. Ni umuntu uzi kwisanisha n'abantu agezemo, biragoranye cyane yuko Blaze kubana